uwo mwana. Hama Imana igihe yashitse ngo imusabe atange ishikanwa, Imana ikimusaba ati icyavuye muri eforo yawe, icyavuye mu cyuya cyawe, icyavuye mu kubaha kwawe ntacyo nkeneye icyo jewe nikoreye mu bubasha bwanje, muri strategy yanje, muri energy yanje. Yesu ashimwe cyane. Batangwa gushikirwa n'ibintu Imana itari yabateguriye, batangura kuba mu buja bw'icaha. Aho rero ijambo ry'Imana ritwereka ntibari bakiri abana b'Imana cyane, ntibari bakiri inyegu y'Imana, ariko icyo gihe baca bacika abaja ba Satani. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Muti amen. Amen. Baca bacika abaja ba Satani. Amaze kujagarira Satani n'icaha umwana w'umuntu, icyo yakoze niki? Yaciye agerageza gusubira muri ya liberté, yagerageje gusubira muri kwa kwidegenja Imana yonyene ishobora gutanga. Yabigerageje mu buryo butandukanye, mais la plus grande invention yabaye la religion, imigenzo y'idini n'ibindi. Adamu amaze kubona yuko yambaye ubusa, ijambo ry'Imana ritubwira iki? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo baciye bagenda ngo barondera igiti, ngo baca birondera utubabi, ngo baca bagerageza kugira iki? Baca bagerageza kwambara. Baravuga ngo presence y'Imana cyangwa gloire y'Imana yari idufutse, mais natwe hari icyo twokora kugira ngo dushobore gufuka nk'uko Imana yari yarafutse. Ariko probleme yabaye bamaze gufuka, mumbabarire cyane ati kabutse gerageza ushire ugahomekeko akamushi eva agiye ngo waje kumukatira kababi. Adamu akavuga ati nawe wambwiriye ngo bahabuze muri akagenda nawe ati reka tuze yashirako bacicara ngo yewe ubutatura tabutse ibikorwa bamukora kugira ngo ushobore gukora icyo Imana yonyine yokora byaba bidakwiye. Ukavuga ngo Mana ko ndiko ndabikora, ukavuga ngo wewe nabona akazi ukasaca ndabisenga nawe uriko uragona hama hari babi bibuze ni muri kwe uri gushirana nayemerewe niki umva ibabi biriramba. La gloire de Dieu yonyine ni resista kuri icyo cyose. Bwana sifiwe sana. Ndiyo mvilikende cha gatatu kuri ayo mababi, mumbabare ndabibabwiye. Hari igihe mbona Eva ariko arahindukira akabwira Adamu, ariko Adamu attention, ati attention yiki ngo jewe ndiko ndabona impene nyinshi n'inka nyinshi ziriko zikwirukako nazo zigiye kurya ayo mababi. Ati attention zirakumara, ndiko ndabona umunsi wose wirirwa biruka n'ibyo bikoko byose bibona nk'imboga, nabo bahora n'impuzu, bose bariko bariruka. Umva nagomba kukubwira ibikorwa byawe byateye ubushobozi bw'umwiza. Muri 9:8 mu bice Zaburi wafise Biblia z'igifaransa ntimuza kuyironka ni psomo. Nigeze kugira abantu basome yagiye kuri internationale yo kuvuga ubutumwa, ndavuga ngo reka turabe muri Zaburi zanumva kana messieurs je nta Zaburi mbona Zaburi ya cha 49:8 turasoma reka duhere ku murongo w'indwi. Nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya. Nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya, cyane guha Imana incungu yiwe cyane ikiguzi ciwe. Reka ndabigusubirira, ntushobora guha Imana no kwigote peshe ikiguzi z'ibyaha byawe. Umurongo 8, ikintu cyotuma ubuzima bwawe bucungurwa nuko igiciro. Probleme waba ntiwoncungura, je sino gucungura byamabirutsa ntarakizwa nataje naparanganye nayoye cyane. Hari igihe nataha abaneruye ndaje umunyenga baje baguteruye bagusabira indaha hamara murakoze haca ntaha haje shitse mu cyumba nkumva mama rikanira mu cyumba ciwe nanje nkarira
kuko ari karabira nkumva ingene ndiko ndamubabaza nkumva birambabaje ari we ararira me ntandiza ari jewe ndarira ariko sindamufasha hawotanga ikiguzi c'uwundi wanasifiwe sana haleluya ni nkuko wofati ikasete ugasanga iyo kasete harimo ikintu cyapfuye hari ahantu wicamo ariko uri mana ukatuyifata rero ukatuyimultiplier izo multiplier zose haza kuza mw'iryo kosa probleme ntawo ducunge kuko twese tuva ku ikasete ipfuye yadamu amen umuvamwo wese atari kosa umuvamwo wese aza hari icyahagije ntawo wacungura uwundi uwutegereza gucungura uwundi n'utagira amaraso nk'aya Adamu wanasifiwe iyi ni kasete original original ni Yesu riti Hanameli mwene so wanyu Shalumu agira aze kuri wewe akubwire ati nubigurire ishavu yanje iri Anatonzi kuko ari wewe wo kuyicungura nuko Hanameli mwene wacu aza kuri jewe aho ndi mu rugo rw'ibohero kuko ijambo ry'Uhoraho ryavuze arambarira ati ndakwinginze gura ishavu yanje iri Anatoti ho mu ntara ya Benyamini kuko na kare yari yawe kandi ni wewe wo kuyicungura none uyigurire haleluya niho hasha burya umuntu ntiyapfa gucungura ari we wese hariyo umuntu specific igituma hariyo gucungura ugiye kuraba sinjire mu vya kera hariyo abantu wasanga bafise ideni bibananiye kuriha yaca acika umujagu wafitiye ideni cyangwa itongo ryiwe canke n'abana biwe muribuka wa mugani wa mupfakazi umugabo we y'umuvugisho igihe yarabuze icyo yishura yagiye kumuvugisha Elisa aramubwira ngo abo umugabo wanje yarafitiye ideni bagomba kugira iki bagomba kuza kugurisha abana banje nukuvuga byakunaniye kuriya baca babafata bakababaza ariko si umuntu uwo wese yaza kubagura hari amategeko agenga abaza kubacungura haleluya imana isiwe cyane kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanya n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abifura muri bene se benshi abo yatoranije kera kiba yafu yawe wa kera urwa kera haleluya amen nicyo bituma bene data niyo dusenga umuntu ntabaronke ngo apfe ngo were kuko iryo sengesho ryamenywe kera umera nk'abana bato babiri ubwo ngo bariko barasenga wakana gatoyi ngo karakoma induru umana ndakarikika karavuga rwose abamukuru wa karakabwira ati yewe erega imana sigipfa amatwi bireke kumva ibyo uvuga nuvuge bukebuke kakana kikaramubwira ndagomba kukubwira ibyago byamenywe kera wanasifiwe sana haleluya iyo uriko urasenga wibuke yuko uriko umubwira ibya kera ibyazi kuva kera abo yatoranije kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindanishirije abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza wewe uza apre ngo yabahaye ubwiza mu yandi majambo wewe uvuka filime yawe yamaze kwandika ko end fin ngo yarabatoranije yarabahamagaye ni bande bamuhamagaye niwe yabahamagaye imana ishimwe ko batamansiona ngo baramwita abo yahamagaye yarabatsindanishirije ninde yabikoze niwe yarabikoze abo yatsindanishirije
ubwiza. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Mwari muzi duhamagara kuvuga ubutumwa malheureusement ntituvuga ubutumwa bwiza. Urazi ubutumwa bwiza warahamagara kuvuga, warahamagara kubwira abandi abantu baparanganye bari hanze, uvuge ngo n'abanyabyaha n'iki dushira imanza, warahamagara kubabwira ibaranitse yaraguhamagaye naye nakubwira iyo shusho wari ubuzi yabona nirakwambitse ubwiza. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Muri bo ubutumwa buhamagariwe cyane. Bene datareke ndababwiye ubutumwa bw'iterabwoba hari abantu bibaza ko aribwo muri efficace ariko nuko umwanya muto. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Twarigana n'umuhungu muri interna tugiye kujya muri dortoir, hari karirimbo sinzi ko yari yakemvanse cyane yarakore Kristo wa Nibara yitore Unidas kamugera ni Unidas geza Unidas ko to utamureka kumushira urabona ko nakuririmba akakubwira uko urahiye kuva mu birenge utarashi. Haleluya. Amaguma caratera muri ico gihe ateye tutanga kumva ko abantu bariko baricara hirya no hino ntabwo kubwira umuntu turi kumwe hewe ko dushobora gupfa, reka twirinde bazobona ibanga ko Kristo ariwe yaje gucungura abantu b'Imana, niwe yaje kuriha ico kiguzi. Kugira rero tuvyumve neza, reka tuje mu Baroma ikigabane ca 3 umurongo wa 21 gushika kwa 25. Baroma ikigabane ca 3 umurongo wa 21 gushika kwa 25. Ariko none ibyagezwe bitariho kugoroka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana, no kugororoka kuva ku Mana kuzana no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhage, kuko atantandukaniro bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirijwe n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Ubusa n'ubusa ibibahereye ubusa ikujustifia kubusa. Bwana sifiwe sana. Kuboneke ibibahereye ubusa kubwo gucungwa kubonegwa muri Kristo Yesu. 25 uw'Imana yashizeho kuba impongano y'ukwizera ayigirwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugoroka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Ijambo ry'Imana dusomye turabona yuko Yesu ari we mpongano. Amaraso yatanze niyo maraso y'igiciro yashoboye kutugura. Bwana sifiwe sana. Muti amen. Muti amen. Abantu kenshi hari igihe tuvugana kuko badatahura ububasha buri mu maraso ya Yesu, ugasanga rimwe na rimwe ivyo bavuga ni ibintu biri mu emotion, ugasanga nk'abantu bariko baravuga ngo mbe gujya mu ntungu imbere y'uko apfa ngo nta ubizi, buri gihe usanga yavuze ngo pardon, wavuga pardon ukaca gatuma ngo bana ngo yirasayo. Ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo ngo kuko atamaraso amenetse ntihabaho uguharigwa kw'ivyaha. Ivyerekeranye no guharigwa kw'ivyaha c'est pas par rapport y'ivyo uvuga, ni preuve uzana isubirira umuntu ategerezwa gupfa, kuko wakoze icyaha ategerezwa gupfa. Reka ndabisubiremo. Ivyerekeranye no kubabarirwa si muri domaine ya sentiment ngo pardon ngo yes oya. Iyo wakoze icyaha birivuga ngo utegerezwa gupfa. Nico gituma Abisirayeli kugira begera Imana bazana amaraso avuga ngo aya maraso represent ubuzima bwatanzwe ama place. Nico gituma natwe igituma tuja mu ijuru suko twavuze pardon nukubera hari amaraso twizeye, ayo maraso yafashe ikibanza twari kujaho. Amen. Bwana sifiwe sana. Nico gituma hasha yawe gucungurwa kwawe ntabwo vyubakiye
byubakiye ku byo uvuga n'ibindi n'ibi oya byubakiye ku maraso yamenetse nuko inzira ushyiraho gushikaho sinzi ko turi kumwe. Haleluya. Yesu umunsi ijoro yafashwemo yakira igikombe agereza abigishoboye aravuga ati iki gikombe cy'amaraso yanjye igikombe cy'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishasha kandi nzo aza guseseka ku bwanyu no ku bwa benshi ngo agire iki ngo abakize ibicumuro. Yesu yaje kuvuga igituma amaraso yiwe ariho amaraso ariyo ngo abakize ibicumuro ni ukugira agire iki akureho icyaha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Gumvise ngo bene data Theodore bazobwira voyage amaraso yawe waje ku mutuga wiwe amaraso oya akeneye mutuga wiwe ubanze guca ahantu hose n'amazi. Hallelujah. Amen. Hama amaraso ya Yesu yaramwogeje yaramwuhagiye ubu Theodore n'uw'Imana we n'Imana n'umwe ko ari umwe bicamutera atsida kimubonye kibona Imana Mano muzigame muri rugenda giyemo mano muzigame hayeze iminota itatu mano muzigame mano kinge nzamumvije ariko orevye ko warushe uyu muntu yavoyeje kandi utarakiza ndavuga ni Imana yamara uko none ko namuzigamiye tara orevye nina ngomba kumusengera ndashira umutwaro mu mutima wawe ataho hari tekana wanasifiwe sana. Amen. Hallelujah. Imana habishobora aravuga icyo kimenyetso abantu bacavuga ngo gujya Imana nivuga ngo bamunesheje buya amaraso ya wa mwagazi muri cyangwa cyo kwatura kwa yes nicyo cyangwa Imana rivuga ariko ijambo ry'Imana riheza kuvuga ngo wa murezi wa murezi wa bendeso wa murezi ni accusateur. Satan bisigura accusateur ni murezi nukuvuga iki aguma gerageza ngo nuki ivyo yakoze hama igituma tumune ikintu kiba ni iki muri ico gihe mwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Ndako abantu utitare wumve neza iri jambo. Amen. Naringeze. Amen. Wamurezi. Urumva Satani n'umurezi. Satani akubazana amadosiye yo kukureka. Na cyabindi. Ariko na cyabindi. Aha nawe atugishe. Umuntu akaza unje kugutazira amana. Tuna kuinuwa. Ukaca umva. Murawa mukozi wishuye byabindi. Umuntu urwaje gahera yicaye yicurikiriye ni wa murezi aguma reka icyo natwe tugira ni iki bamunesheje iki amaraso n'ijambo y'ukwatura uko atureze turamwirutsa kavuga uti uribuka bya bindi kavuga uribuka ya maraso aho bibaze yuko Imana kuryoherewe uribuka ya maraso ijambo twatura ayo maraso yaducunguye. Bwana sifiwe sana. Satani akavuga ngo aho mu bibaze yuko Imana kuryoherewe ti afere zo kuryoherwa n'ibindi zo ni afere classe byaramaze guhera uyu munsi ndabuhimbara kubera iki hari umunsi napfuye. Amen. Bwana sifiwe sana. Muzomenya ukuri kuzobaha kwidegenza. Ninaronka ukazi peut-être ejo nzobigisha ingene abantu benshi bamushora ukuri. Harabu ukuri kutahaye kwidegenza kubera iki kuko ntibatahuye ukuri kwa kwidegenza si ukuri kose gutuma kwidegenza. Yesu yacavuga hepfo umwana niyabaha kwidegenza muzoba bidegenza by'ukuri. Haleluya. Si principe y'ijambo ituma widegenza n'umwana y'impomezi ituma widegenza. Haleluya. Reka dusome Abaheburayo ikigabane cy'icenda 12
na kabiri. Kandi amaraso y'imene canke y'amashuri siyo yamushikanye reka duhere ku murongo 11 mu Kirundi. Ariko Kristo amaze kuza umuhereze mukuru w'ivyiza bizoza aca mwihema rirusha ryarindi kuba irihambaye n'iritunganye rwose ritakozwe n'intoke bisobanurwa ngo ritari iryo mu vyaremwe vy'ubu. Kandi amaraso y'imene canke y'amashuri siyo yamushikanye ahera cane, ariko yahashikanywe n'ayiwe maraso rimwe gusa yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira. Aho dusomera mu Gifaransa. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Amaraso yagucunguye. Imana iri mu mafere na fere y'eternité. Haleluya. Si afere y'amasaha y'imisi. Wacunguwe mu buryo buri éternel. Haleluya. Amen. Sina hano twari turi twicaye turi kumwe n'umuntu tugira dutangura gusenga acatangura nababwiye ntimutsitara acatangura kuvuga ngo reka muri uyu mwanya ngo tutangure reka twiyeze ni stop. Ni Yesu yaje kugira iki niba bari gushobora kwiyeza ni yari kuza kukweza. Haleluya. Yaraje kukweza kuko yatawe kudashobora kwiyeza itakeneye kutahura nuko yakwejeje. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Mutia amen. Amen. Ejo nabisiguye ko cyane sinobisubira twarabonye mu ijambo ry'Imana si umuntu yiyeza si uweza ubundi ni Yesu wenyene yatwejeje biciye mu maraso yiwe no muri mpwemu yera. Munata Yesu hano ndumva ko we ya Mercedes yatanga. Amen. Muraje mwe